Ndasuri kuhakaze mwe Barundi namwe Barundi kazi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza ku mureshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri n'umureshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV nawe kaze rero mu makuru y'iri joro n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurigira Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we wa Kongo watwani Felix Tshisekedi Tshilombo bemereye kumanika amaboko bagasaba imbabazi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'uho rero umugwi witwaje irwanisho M23 wongeye kwisanga mu migwano yihuza n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisoda c'u Burundi FDNB bikaza kurangira rero bose bakwiswe icuro. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye yishikana ajya kuraba mugenzi we wa Kongo atwani Felix Tshisekedi Tshilombo amusaba ko bosaba imbabazi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na cane ko bomye baramuvuga mu majambo atari meza. Kuri ubu rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwa Kongo atwani Felix Tshisekedi Tshilombo basohoye itangazo basaba ko bozahura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame maze bakamusaba ikigongwe bivanye n'ibyo bagiye baramwagiriza. Leta y'u Burundi irongowe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirizaga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame koko yaba afadikanya n'ibigwi itwaje ibigwanisho ikorera mu manuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ya Red Tabara akavuga ko rero yafatashaga Red Tabara guhungabanya umutekano wa leta y'u Burundi ivyo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma. Sibyo gusa kandi na Perezida wa Kongo atwani Felix Tshisekedi Tshilombo yagirizaga Perezida w'u Burundi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko yaba afadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho wa M23 mu kugaba ibitero mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi navyo leta y'u Rwanda ihakanye ibi byose yivuye inyuma ndetse ikanasigura ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 hungabanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kurundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yacaga yegiriza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kifatikanya no mu gutwaje ibigwanisho wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi wa FDLR unavugwamo abasaze bagize uruhara mu nyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Mu minsi yaheze murabizi neza ko mu myaka ishize Perezida wa Kongo atwani Felix Tshisekedi Tshilombo yamye aridoga akavuga ko ngazotera u Rwanda. Angaha yabisiguye neza ubwo yarari ikinshasa yavuze ko ngazosaba inteko ishinga amategeko ikamuha uburenganzira bwo kurasa Kigali yibereye ngaho ikinshasa. Si we wenyene rero kuko na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yamugendera baraganiriye bahura n'ugwaruka ndetse bakarushishikariza ngo gukuraho intwaro ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubera yuko ngo ibangamira abanyagihugu. Ibyo rero ayo majambo yose yari ayo kugira ngo bankishe igaragaza nyene ugwanko hagati y'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi baje bafata ingingo ko ngo bagomba kuzorasa u Rwanda bakagaba ibitero mu Rwanda. Mu minsi heze Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari yagendeye intara ya Kirundo yashikirije amajambo y'agacamutwe abanyakirundo aho yavugaga ko ngo bazoha isomo rikomeye u Rwanda. Ayasiguye neza acavuga ko ngo nta wundi mwasi u Burundi bufise atari u Rwanda. Acavuga ko rero ngo batazokwemera gupfa nk'impene nkuko ngo abanyekongo byoba biriko birabagendera. Yabashikirije amajambo ateye ubwoba acababwira ko ngo bagomba kuhagarara magabo ngo atakuryama ahubwo ngo bagomba akurikanirwa bagategereza isaha yose ngo umwanzi ashobora kwinjira mu gihugu. Ico gihe rero ayo majambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije abanyakirundo nta kintu na kimwe leta y'u Rwanda yigeze irabivuga ko ahubwo byaratevye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashize iminsi ava mu gacerere asobanura ko ngo atantambara izokwigera iba hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Perezida wa Kongo nawe rero atwani Felix Tshisekedi Tshilombo yamye aridoga cyane ko ngo azotera u Rwanda. Yarumvikanye mu bimenyesha makuru bitandukanye aho yabishikirizaga akavuga ko nawe afise umugambi wo gutera u Rwanda. Kuri uyu munsi rero kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 3 2025 ubwo rero abagwanyi b'umugwi wa FDLR bafashwe matekwa n'umugwi witwaje igwanisho wa M23
Byabaye rero ibintu biteye ubwoba kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, baca babona yuko n'amakungu ahagurukiye iyo ngingo, mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahakanaga yivuye inyuma avuga ko ngo atamugwi wa FDLR urangwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Si we wenyine rero kuko na mugenzi we wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bamaga bashimikira kuri iyo ngingo, bakavuga ko ngo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atamugwi wa FDLR uhari, ahubwo ngo bakagiriza leta y'u Rwanda ngo ko ariyo yaba igaba intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyo byose rero bikaba vyari ibinyoma byo guharabika leta y'u Rwanda. Nyuma y'uko rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo babonye ko ivyo bakoze ari amakosa akomeye cyane, kuri ubu ngubu rero ivyo bakoraga abagiriza u Rwanda ko gurifatakanya n'imigwi yitwaje urwanisho kandi ari kinyoma ntangere, kuri ubu rero bose baciye bava mu gacerere basabye ikigongwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. N'itangazo rero ryanditswe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatikanyije na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, bariko barasaba ikigongwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame bivanye n'ukungene bagiye barakora amakosa bakamwagiriza ko yo bakorana n'imigwi yitwaje urwanisho ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'uko rero amakungu ifatiye mu minwe iki kibazo cyo kuba nyene leta y'u Rwanda yarabesherwaga ko yabifatikanya n'imigwi yitwaje urwanisho kandi atayo, perezida rero w'u Burundi n'uwa Kongo baciye bava mu gacerere bemeye gusaba ikigongwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu yandi makuru rero tuyabandanije n'ubundi kubiko biravugwa angaha mu Burundi. Mu Burundi baravuga ko kuri ubu umutekano woba wongeye gutosekara, umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara bivuga ko woba wongeye kwinjira mu Burundi. Nyuma kandi ku munsi iwejo bivuga ko ngo hari abagwanyi bari baturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakajabuka mu ruzi rwa Rusizi binjira mu gihugu cy'u Burundi, bakavuga ko rero ngo bari abagwanyi ba Red Tabara bagira bahungabanya umutekano w'u Burundi. Nyuma y'uko kandi umugwi wa Red Tabara n'ubundi wamuraga ibitero mu Burundi na cane mu ntara muri Gatumba n'ahandi hatandukanye. Ahangaha rero wamurahaga ibitero na cane abanyagihugu bakahasiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo bikahangirikira. Kuri ubu rero biravuga ko mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura hoba hongeye kugabwa igitero cagabwe n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara. Umugwi wamye urasaba uko wohabwa uburenganzira mu gihugu cabo c'amavuko arico c'u Burundi. Reka rero dusozerere amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'uko umugwi witwaje urwanisho wa M23 kuri uyu munsi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu 2025 mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu, imigwano yongeye kubura hagati y'igisoda ca Kongo FARDC ndetse n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 muri Uvira ndetse na Fizi. Amakuru twahawe n'amasoko yacu bivuga ko iki gisoda ca leta ya Kongo FARDC cari cifatikanije n'igisoda c'u Burundi FDNB kugira babashe guhasha uyu mugwi witwaje urwanisho wa M23. Mu yandi makuru rero twahawe n'amasoko yacu n'ubundi ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atorera ko umugwi wa FDLR, bamwe mu bagize umugwi wa FDLR harimo n'abagwanyi ba FDLR nyine ngo bishikanye ku butaka bw'u Rwanda, harimo ndetse na generali ubu rero ngo bakaba bafashwe n'igipolisi cy'u Rwanda. Ivyo kandi bibaye mu gihe Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irongowe na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akana yivuye inyuma akavuga ko ngo atamugwi wa FDLR ngurangwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru twahawe n'amasoko yacu yarari ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo itubarira ko abasirikare bashika 200 ndetse n'umujenerali aribo bishikanye ngo ku butaka bw'u Rwanda. Repubulika rero Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivugwamo imihari yitwaje urwanisho itagira umubare, ari nayo mvo n'imvano ituma umutekano muri iki gihugu wama watosekaye. Abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abahinga mu bya politike ngaha mu karere k'ibiyaga binini bagaruka ku kuba perezida wa Kongo Antoine Félix Tshilombo atabasha ngo kuba yo kwifatira mu minwe ikibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bagasigura ko mu gihe atazofata ingingo yo kwifatira mu minwe ico kibazo amakungu azokwama aramuhenda maze injyane zikama zibandanya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
basigura ko rero Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo itazokwigera ishiramwo intambara mu gihe perezida w'ico gihugu adashaka kujya mu biganiro n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho M23. Ibyo kandi biruko mu gihe perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we yakanye yivuye inyuma ko atazokwigera ajya mu biganiro n'uyu mugwi witwaje ibigwanisho M23, agasigura Kongo ahubwo iyo bagiye gutegura intambara karundura. Reka bamwe banywanyi twabanaga amakuru y'ibiganiro twabashikirizaga amwiri joro twe dusozerereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru ya mu gitondo. Reka ndabibutse mu fyonde sabone ndetse no partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri no muresho yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Yari iteka n'umunezero ntangere rero kuba twari kumwe namwe mu makuru twabashikirizaga muri iri joro. Turaza gusubira mu makuru ya mu gatondo, turaza kuba twahawe n'amasoko yacu yaditorokanirije ijya nino mu bisata bitandukanye. Reka rero ndipfurize ijoro ryiza ku barundi n'abarundikazi bari mu mihinga itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Nyakabiga ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye abanyagihugu ubu Burundi baherereye. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu gatondo.